Shalom shalom bakunzi ba Holy Canaan TV ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe cyane kubona uno munsi Imana yemeye ko nishaka muri kino kibanza kugira ngo dusangire ico mpwemu yera yashize muri jewe. Ntabarandiriye dusenge agasengesho gatoya hama tubandanye n'ijambo ry'Imana. Mana turagushima cyane, ndagushimiye Mana kubona watwengeye uwundi munsi w'ubwiza, umunsi mwiza usumba iyindi misi yose. Ndagushimiye Mana ko wemeye ko nishaka muri kino kibanza kugira ngo usangire ijambo n'abana bawe. Data, ijambo ngiye kuvuga rize kubagirira neza, rize kubakiza, rize kubohora imitima y'abantu benshi mwami Mana. Kandi Mana ntaba ari jewe mvuga, ariko ari wewe uyizira muri jewe, aba ari we unkoresha. Urakoze nyegura kumwe. Tutarandiriye ndashaka dusome muri Luka igice ca 15 kuva ku murongo wa 11. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umugani w'umwana w'icangazi. Ngo kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri, umuherezi abwira se ati Data numpirage iryanje arabagaburira itunga ryiwe. Imisi mike iheze umuherezi akoranya ibintu vyiwe aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo asesagurira ibintu vyiwe mu buhumbu. Abimaze vyose ikigoyi kiratera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika mw'itongo ryiwe kuragira ingurube. Yipfuza guhazwa n'ibishishwa vy'ingurube zarya. Ntihagira n'uwimuha ngo yumvirizeko. Yisubiyemwo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisiga, nayo jeho inzara iriko iranyicira hano. Reka mve hasi nje kwa data ndamubwire nti Data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe. Singikwiye kwitwa umwana wawe. Fuma ungira umucangero wawe. Haleluya. Uyu mugani utubwira umuvyeyi yari afise abana babiri. Kandi abo bana bose yari yabareze co kimwe. Nta na kimwe bari babuze mu rugo rwabo. Bose bari bafise byose yabarera co kimwe. Ariko umwana umwe ngo arikura, yumva atari satisfait n'ivyo muri urwo rugo rwa papa wiwe. Uyu mugani ushaka kutwereka ingene no mw'isi ngaha niko bimeze. Twese turazi ko twaremwe n'Imana imwe. Nta muntu n'umwe yiremye. N'abazungu barabigerageje vyanase. Ariko uyu mwana yashatse wewe kumva, ntigeze yumva aba satisfait. Ni nkuko natwe ngaha ku isi niko bimeze. Twese turi abana b'Imana, ariko hari igihe wewe uwumva umengo ivyo kwa data ntibikigukwiye, ukumva umengo ukwicira inzira, ukumva umengo ushaka kuja mu vy'isi, wumva umengo woja uriko uraraba abandi ati naka abayeho neza kuriya, nanje noja gukora birya. Ukaja gusaba ubuzi, ugasanga kugira uronke ako kazi babanje kukubwira mubanze nawe hagire ico utanga. Ariko ugaca usanga uriciriye inzira. Ariko iyo ugumye imbere y'Imana, suko yoyo ibizi nako kazi naho ukabura uwo munsi, naho wabona umenga ntibigikwiye, ivyo ufise ntibikwiye kugira ngo utunge ibintu canke kugira uronke ibindi. Nshuti yanje ndashaka guhanura ugume ku murongo, kuko Imana yo irazi yuko ivyayo ari ivy'iwacu. Ivyayo ni ivyacu, nta kintu na kimwe kwa data adafise. Nta kintu na kimwe ushobora kubura. Bisaba gusa kwitonda, bisaba gusa kurindira, bisaba ko bien sûr urashobora guca mu bigeragezo, urashobora guhura n'uwo muntu ugiye kumusaba nk'amahera ari genre nka minervale canke ikindi kintu ukeneye canke co kwifashisha ubugwayi, akabanza kugupropoza ikindi kintu ushobora kumukorera ngo kugira ngo ucumure. Ariko kenshi iyo wanse, hari n'igihe Imana iba ishaka kuraba umutima wawe. Iyo wanse kenshi ntibisigura yuko Imana itabibifise. Iba ishaka kuraba gusa kurindira kwawe, umutima wawe. Uyu mwana wundi wewe yaragumye mu rugo.
hariho abandi bantu nubwo bahura n'ibigeragezo baguma ku Mana badashaka kuva ku Mana nubwo bohura n'iki bayigumako baguma basenga kandi ntaco baba babuze. Imana yo ibizi yuko ivyo yaremye byose ni ivy'iwacu ni ivy'abana b'Imana. Haleluya. Nakunze umurongo umwe uyu mwana ngo amaze kugenda yariyumviye ati kwa papa abakozi barafungura neza, ariko iyumvire kugeza aho yiyumvira gusangira n'ingurube. Nyimba ari igikoko ca mbere kirya nabi ngaha aye nzi n'ingurube vrema. Ariko umunsi umwe ngo aritora aragenda arabwira papa wiwe ati papa, ariko ngo se ngo kimubona wewe yarazi yagenda afise ubwoba avuga ati papa ntiyonanyakira ntiyopfa nanyimena ahubwo sinzi gusa ngira ngere ndamusabe nje mu bakozi biwe bazi. Ariko ngo umuvyeyi akimubona ngo aramusanganira ngo agira umunsi mukuru abaga ishuri, agira ngo umunsi mukuru ngo abaga ishuri nziza muri zose, aratumira ababanyi n'inshuti n'abagenzi, arababwira ati umwana yari yaragiye yagaruza. Nshuti yanje nawe ushobora kuba waravuye ku Mana, ushobora kuba warahevye Imana, ushobora kuyumvira ati jewe ku byo maze gukora ntivyo gukunda ariko nsubira ku Mana ngira ntiyonyakira. Suko Imana ni nyanurukundo, Imana yamiturindiriye muri ivyo nyene wumvise, kuko muri ivyo vy'isi n'uwo mwana yaragiye aratwara ibintu byose ariko ntaco vyamumariye. N'ubundi nubwo naho wo kwicira inzira nubwo wogira iki bizomara umwanya muto cane. Udafise Imana nta kintu na kimwe gishobora gutera imbere, nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Ariko iyo wihanganye ukarindira umugani wa wundi ivy'Imana no kwitonda, ivy'Imana no kugenda bukebuke. Ari umugani wakunda kuri nimba atari indirimbo ngo ivy'Imana bijya abarambiwe batashe. Nshuti yanje nawe nturambirwa, ariko rindira gusa ugende witonze, garuka mu rugo Imana irakurindiriye. Uwo mugani usa bashaka kutubwira ibi, uwo mugani wowe bawuca nk'umugani ariko aba ari ikintu, nibwo buzima tubayemo. Haleluya. Nibwo buzima turiko turabamwo, nibwo buzima twicira inzira, nibwo buzima. Ariko iyo ushatse kugaruka Imana irakugirira neza, irakwakira, iragukunda. Ca wiyumvira n'uwo muvyeyi ngo yagize umunsi mukuru. Kandi kugira ngo ugaruke uza wewe nyene mumva mu mutima wawe ukumva ko ushaka kubiheba. N'uwo mwana yaje yumva ati jewe naracumuye sinoba nkigenda, ariko ndabizi yuko papa niyanyemera nkaje mu bakozi. Ariko wewe Imana si uko bimeze, n'uwo muvyeyi siko Imana si uko ibitubona. Uko kuri nyene ivyo vyaha byawe ivyo ntiwagiyemwo, ivyo bintu nyene ubona umenga ntibigishoboka, ivyo ntiwiyumvira ati jewe na famille yarampevye, n'abantu barampevye, n'abagenzi no mwishengero barabizi ivyo nagiyemwo, ivyo nakoze. Harya Imana yonyakira? Bien sûr irakwakira, kandi kwakirana urukundo rwinshi rwose gusumba uko tuvyumvira. Ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbabazi, ni Imana irengeye ibintu byose, kandi mu Mana byose birahari, nta kintu na kimwe ushobora kubura. Uyigarutse ko uronka irakugwiza inshuro nyinshi bijya wari wiyumviye, kuko hariya mw'isi nta buhungiro na bumwe, nta buzima na bumwe. Muri ubwo buhumbu nta kintu na kimwe uzokurayo, uzobironka bien sûr mugabo bizomara umwanya urumbere umara. Ndashima Imana uku kuntu uyu mwana yagumye ku muvyeyi wiwe, wewe yagumye mu rugo. Ariko hari akandi kantu, uko natwe tugenda rimwe naho tuba turi menga turemewe n'Imana, ntiducumura, ntidukora ivyaha, ariko ugasanga kenshi ntitugibona kure cane. Kuko ngo uyu mwana uyu yasigaye mu rugo abonye se w'ivyo ariko aragirira uwo mwana wundi ingene yanezerewe, ngo yaramuhamagaye aramubwira ati papa ngo ndakwibariza ikintu. Ngo ababaye cane aramubwira ati uyu mwana avuye mu vy'isi, mu bwa buhumbu bwose, muri vya vyaha vyose, ugiriye umunsi mukuru, naje utarigirira umunsi mukuru kandi twaragumanye. Nararyohewe cane ingene uwo muvyeyi yamwishuye, yamubwiye ngo mwana wanje twamana iminsi yose, ivyanje n'ivy'iwawe. Umurongo warandyoheye rwose cane. Uyu mwana we yabona umenga ni ivy'umuvyeyi, ego ntacabuze. Wewe uyashaka naho yari kuvuga ati no musi papa mbagira. Uyu mwana yasigaye mu rugo ati no musi ndashaka umbagire ntumira abagenzi, yari kumwima. Nabukeye naho avuga ati no musi naho ndashaka impene mirongo nizo nkeneye kubaga. Umuvyeyi yarazi ko ivyiwe ari vyo vyiwiwe. Twebwe rero ngaha aye turashobora kuba bien sûr nawe abakirijwe turi mu
umenga turemewe, umenga nta vyaha twagiyemwo, ntiducumura, ntitwiba, nta vyaha, nta nzoga, nta rumogi ariko ntitwiyumvire, ntitubone kure. Uyu mwana wewe yashavuye n'abo bantu bagarutse mu rugo, n'uwo mwana agarutse mu rugo, ariko ningene amugiriye umunsi mukuru, ariko wewe ntiyiyumvira yuko ibintu vyose vyo muri urwo rugo naho yogira iki, ntiyanezerewe nuko uwo mwana agaruka. No kw'isi nuko bimeze, hariho umuntu aza agakizwa bagatangura kumukritika ngo reka ngo urya muntu ngo na vya vyaha yahora akora ngo reka ivyo ntibibaho. Nshuti yanje ntudebukirwe, ndakwipfuriza kugaruka ku Mana, ndakwipfuriza uko nyene ivyo ubona wewe uyumvira yuko Imana yogira itogukiza, irabagukiza. Kandi ikindi nabo bandi bantu bazoguca intege, bien sûr abantu niko bimeze, kandi ntuzocirwa intege n'abanyabyaha. Ivyo uvuyemwo uzohura n'abayitwa ngo n'abakristu baguca intege, abantu basengera imbere, ariko Imana yoyo izoraba umutima wawe, izoraba wewe urabane n'Imana yawe, wewe wumve kuyikunda gusa, wumve kucumura, Imana izogukiza, izogutabara, izokugarukana mu rugo. Nawe nshuti yanjye ndakwipfurije guheba icaha, guheba ivyaha urimwo, ureke kwicira inzira, tugaruke mu rugo kwa Data atwakire, kuko nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha. Nico gituma dutegerezwa gukora ivyo Imana ishaka. Ibindi vyose Imana izobiguhera ku buntu. Haleluya. Ndakubwira ibintu nzi, ndakubwira ibintu maze mfise intahe, ndakubwira na jewe vyinshi maze kwibonako. Nasanze mw'isi vraiment nta kintu na kimwe, nta munezero n'umuruho gusa, umunezero nko n'uwakanya gato cane, ariko imbere y'Imana uje ukagaruka kuri Data, azokugirira neza, azogutabara, amajambo azohera. N'aba bantu ubona aba bapastori bakomeye, aba bantu b'abapotre, ugiye urumviriza intahe zabo, ntibaje ngo nukubera ngo bavutse ngo bameze neza, ngo bakuriye mu gakiza, no, ariko baraciye mu zindi ntambara zisumba izo ziwawe. Hari abantu ubuye biyumvira ati jewe kuri birya vyaha n'Imana ntiyonyemera, je kuri birya vyaha naho nogenda ngira ntibovuga ati reka. Ariko ndakwipfurije kugaruka mu rugo kwa Data, ndakwipfurije gukora ivyo Imana ishaka. Ibisigaye vyose ukorane n'Imana, uvugane n'Imana yawe, uyikorere ivy'ubugororotsi, uyisenge, nta kintu na kimwe uzobura. Ndabizi neza ko mu Mana ni ibintu maze kubona, ni ntahe nyinshi maze kubona. Ndakwifurije kugaruka mu rugo, ndakwifurije kunezerwa uzonezerwa mu vy'Imana. Nshuti yanje, ndangize ndakubwira yuko Imana ari Imana y'urukundo, ari Imana y'imbabazi. Numva umenga noguma ndabisubira mu mwanya munini cane, kuko ni ibintu nzi, ni ibintu nabonye, ni ibintu nibonye ko ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'urukundo. Nawe ugaruke kwa Data arakwakira. Warahezagiwe. Shalom.